nkaba nkora vy'iwanje vyerekeye ibintu vyo gushaza vy'abadamu abakobwa amahereni amakoliye amasakama amabroche n'utuntu two mu mutwe kenshi bakunda kwitwa du serre-tête. Amasakama nayo ndakora ari mu bwoko butandukanye mugabo ayo jewe nkora n'amasakama kenshi bitwa masak banane. Amahereni nayo ni nkaya nambaye. Imbega ivyo bintu vyo gukora ibintu vyo gushaza wabaye motive niki wabitanguye gute vyaje gute kugira ubishikeko kugira utinde ugira ikintu kiboneka? Murakoze ku kibazo uko nagenda nabitanguye si ibintu vyanyoroheye ni ibintu nagenda tangura buke buke. Uko nabitanguye nari mpejeje université hama nja mu vyo kurondera akazi nk'abandi barondera akazi iyo bahejeje amashuri me akazi sinakaronka. Hanyuma nca mvuga ati sinoguma nicaye ahubwo reka mbandanye ndondera ubumenyi ahantu hatandukanye. Rero kenshi narakunda kuronka ama formation kuvyerekeye entrepreneuriat. Nca mvuga ati reka ndazi participamwo zomfasha. Un jour ndaparticipa muri formation kuvyerekeye ibintu vy'amatalent. Hanyuma vy'ukuri vyaranyuguruye amaso baratwigisha ukuntu ushobora kumenya talent yawe ufise. Ndatanga bon c'est vrai navyo navuze mais aussi hari ama formation mpora ntanga kuvyerekeye aba jeune entrepreneur abafasha kuvyerekeye ukuntu bakora ayo ma accessoires canke kuri education financière ukuntu umuntu ashobora kwilansa même naho abafise uburyo bukeyi kuko nanje narabibayemwo. En fait nivyo nyene birafasha la jeunesse burundaise kugira bashobore gutangura gukora aussi ugitangura gukora guteye imbere nawe uri kwateza imbere igihugu gukora n'amahera ukontribuwa muri société mu gihugu urumva aussi mais aussi sur le plan environnemental aussi naho nyene birafasha kuko tuba turiko yama plastique navuze ko dutransforma mu ma accessoires ashobora gufasha pour la protection de l'environnement aho pour le bien-être y'abantu. Ivyo vyose ni ibintu bifasha kugira nyine iterambere rusange ya twese. Ndabaramukije mwebwe mwese mubandanya murkwikirana Télé de la Richesse rijwe mumva ni rya Christabella Munezero kiyago c'uwo munsi tugiye tubayagire nkuko tugize imisi tubibashikiriza turateza imbere ama entrepreneuriat y'abadamu canke abakenyezi hamwe n'abakobwa jeune fille surtout mu gihe ari aba jeune fille abakobwa tukaraba intambamye bahura nazo mu gihe tubibutsa nuko tuba turiko turarabira hamwe kugira umuntu azogira urugo rwiza canke agira urugo rwiza ibisabwa canke biba bikenewe nimba ari impanuro duhora tubicisha ngaha. Nico gituma umutumire wacu wuno munsi ni Biri asanzwe akora ibintu bijanye no gushaza ku badamu canke ku bakobwa akaba kandi yari jeune fille araza no kutumotiva atubwire hari abatinya kwikorera ivyabo surtout abakobwa ko ata financement bagira gushigikirwa canke kubura uburyo. Ivyo vyose nivyo tuza kuganira muri kone kiganiro. Ndabahaye ikaze mudukurikirane. Ndaguhaye ikaze Biri muri Télé de la Richesse. Murakoze. Mbega batakuzi cane twidondora kandi. Ego nitwa Biri Merwivon Imana Mahoro. Nkuko mwabivuze ndi mu jeune fille nkaba nkora vy'iwanje vyerekeye ibintu vyo gushaza vy'abadamu abakobwa amahereni amakoliye amasakama amabroche n'utuntu two mu mutwe kenshi bakunda kwitwa du serre-tête. Amasakama nayo ndakora ari mu bwoko butandukanye mugabo ayo jewe nkora n'amasakama kenshi bitwa masak banane. Amahereni nayo ni nkaya nambaye ndakora mu nyuzi hariho n'ayandi nkora mu madeshe ngira recyclage à partir y'ama deshe y'ututenge tuba twasigaye ku mpuzu
canke impuzu nkagira recyclage nyene ipwi nkakuramwo amahereni canke nkakuramwo meme n'isakoshi canke utuntu two mu mutwe utwo nababwiye. Ego nivyo murakoze. Murakoze cane. Mbega wotubwira kugira winjire muri ivyo bintu vyo gukora ivyo gushaza vyavuye he, vyagenze gute kugira uvyishiremwo kugira ubikore hama ushike no gukora ibintu biboneka? Uko nabitanguye si ibintu natanguye uko nyene, byari ibintu navyagiye biraza bukebuke muri jewe. Ndabona ko mfise talent mu bintu vyo gushaza, ibintu vyerekeye la mode. Rero ukuntu vyatanguye, nari mpejeje ishuri, nari mpejeje amashure yisumbuye, mugabo nkashaka kurondera akazi. Hama ndarondera akazi ndakabura, ndavuga ati reka nze ndaparticipa mu maformation atandukanye kugira ndonke ubumenyi ndehuma nicaye mu nzu. Urakoze cane Biri. Mbega ivyo bintu vyo gukora ibintu vyo gushaza wabaye motive niki, wabitanguye gute, vyaje gute kugira ubishikeko kugira utinde ugira ikintu kiboneka? Murakoze ku kibazo. Uko nabitanguye si ibintu vyanyoroheye, ni ibintu nagiye ndatangura buke buke. Uko nabitanguye nari mpejeje université, hama nja mu vyo kurondera akazi nk'abandi barondera akazi iyo bahejeje amashuri, me akazi sinakaronka. Hanyuma nca mvuga ati sinoguma nicaye, ahubwo reka mbandanye ndondera ubumenyi ahantu hatandukanye. Rero kenshi narakunda kuronka amaformation kuvyerekeye entrepreneuriat. Nca mvuga ati reka nze ndaziparticipamwo zomfasha. Un jour ndaparticipa muri formation kuvyerekeye ibintu vy'amatalent. Hanyuma vy'ukuri vyaranyuguruye amaso, baratwigisha ukuntu ushobora kumenya talent yawe ufise, gute ushobora gutera imbere avec talent yawe, ugakora umugambi, ukagira business à partir y'iyo talent yawe. Et puis ndavuga ati aho ni sawa, mais aussi ndasubira kandi ndaja muri formation yindi kuvyerekeye education financière. Iyo education financière yoyo navuga ko ariyo yaciye motiva beaucoup plus yo kwilansa muri entrepreneuriat. Uko baratwigisha ukuntu umuntu ashobora gutangura son projet avec peu de moyens, ufise amamoyen makeyi, ukuntu ushobora kwilansa. Hama numva ndabaye motive, ndavuga ati rero ko mpejeje izo formation, numva umenga ndafise bagage ikwiye yo gushobora kwilansa muri business. Muga ndiyumvira ikintu notangura, aussi ndiyumvira ati ko nize kuri vya bindi vyerekeye talent, reka ndabe ikintu nkunda mu buzima, ikintu ndi passionné, kandi aba arico ca ntangura kuko nico kizonyorohera n'amachallenge nzogira nzoshobora kuya surmonte. Alors ca ndatangura rero ndiyumvira ndavuga ati jewe ndakunda tout ce qui est mode. Mais ndimvira ati est-ce que noca ntangura ibintu vy'impuzu, kuko kenshi abantu bumvise mode bumva directement impuzu. Mais je ndavuga ati bon, mu bintu vy'impuzu deja sinzi gushona, nta notion nyinshi mfise, kandi ngiye mu vyo kwiga ko vyohava bimfata umwanya munini canke bikansaba n'uburyo ntafise. Alors ca mvuga ati reka nihonsenye kuri internet, kuko nje ndakunda gukoresha internet gose, impa amayide. Alors ca ndaja kuri internet ndatapa la mode, mugabo rero umunsi umwe ca nja ku kavideo karaho ukuntu abantu bakora amahereni. Nuvuga amahereni natanga gukora naya nyene nambaye, ca ndabaye intéressé, ndabona ko ari amahereni atanu hari uburyo bwinshi. Alors ca ndatangura ndayakora, nango kuyakora, mugabo ndayakora muri but yo kugira iki, yo kuronka occupation nyene. Bon, ndatangura ndayakora, hanyuma un jour ca ndayakadona umugenzi wanje arafise anniversaire. Aca mbaza amahereni wayakuye he, ndamubwira nije ndayikorera. Aca aratangara ati amahereni ni meza, ahubwo reka ndakurondere n'abakiriya. Aca ashira kuri statut, ashitse kuri statut naho byatanguye, aca ambwira ati ndakuronkeye abakiriya 2, hama biragenda uko nyene. Ndatangura ndilansa, hanyuma ndabona ko by'ukuri ntamwe kuronka abakiriya.
hama ndabandanya mais aussi sinigeze mpeba za formation narazibandanije kuko mu nyuma nararonse formation zimfasha kuronka financement mu buryo bwa matériel et ivyo vyose byaramotiva no kuronka mu nyuma amaformation ishobora kugirisha amaformation ku bandi ba jeune fille ndazironka umva plus na nilansa plus naronka ama opportunité menshi gushika ino saha rero nkaba nkora umva natanga kuri amahereni nambaye gusa umva ndageze no kuyandi mahereni n'ayandi mamodeli kandi hari n'amamodeli kenshi ni inspira jewe nyene numva avuye muri inspiration yiwanje nkaca ndayakreya nyene ama création yiwanje nivyo. Merci beaucoup. Mbega uriko urakora ubuye ko watanga ukora ihereni rimwe ubu ukavuga yuko waduze twavuga ko biri akoresha abandi canke mu kugira uronke ivyo ukora bigusaba ubuhe buryo? Ego ndafise abo nkoresha mais batari permanent bakora mu mwanya bivanye n'amacommande bafise. hari abakora abamfasha si en général c'est abakozi nkoresha permanent oya nabamfasha mu mwanya bivanye n'amacommande bamfise nibo dukorana aussi ndakorana n'abatailleur kuko izo sakama ndarondera abatailleur je nkabahereza design nabo bakamfasha gushona. Yego watubwiye ko hari amahereni ukora ukuye mu ma plastique surtout ko ugira ry'ama recyclage yego bigenda gute ubigenza gute urabuhe bwoko bw'ama plastique ukora mu mahereni? Kenshi abarenga ama plastique bon da transforma abari nk'ama tout ce qui est plastique au fait kuko urumva hariho nk'utunuzenya hari nk'amahereni nshaka gukora muri bijya by'amakinju canke nka fata aga plastique tuya dufundikizo canke nkafata plastique canke ama plastique ashaka kuba yavuyemo amavuta donc bivana inspiration mbafise kugira nshobore gukora amahereni ari en plastique. Yego nk'ubuye dufatiye ku vyo ukora canke naho ugeze ni ikihe kintu kikugora? Bon ikintu kingora hariho financement amahera uburyo kuko urumva umuntu n'abafise projet abafise ibintu vyinshi bashaka guheyaliza mais comme mfise ama projet menshi yo guheyaliza surtout kuvyerekeye amahereni beaucoup plus nkora amahereni canke ama accessoires en plastique kuko yose ndayakora gose nivyo natanguye récemment nshaka kuyakora kugira nshobore c'est dans le but yo protéger l'environnement aussi pas seulement amahereni en plastique mais aussi n'ayandi ma accessoires en plastique parce que aussi c'est possible rero ndakenera ama moyens financiers nkakenera ama machine kuko urumva gutransforma ayo ma accessoires par exemple amasakama bizonsaba ama machine kugira nshobore gutransforma ama plastique mu masakama aussi ndakenera aussi n'ama formation zindi kuvyerekeye bon kugira menye ubumenyi ngira ubumenyi butandukanye kuri vya transformation canke recyclage ndabikeneye gose urumva ivyo n'ibintu umuntu aba akeneye kugira ashobore nyene kwa avansa y'ama projet yiwe abe réalise. Urakoze duhuye n'abantu benshi ukababaza ati wewe urafise imigambi uri kurakora hari ukubwira ati imigambi ni myinshi mugabo kugira ntangure birangora ata amafaranga mfise wewe kandi watubwiye ko watanguye nimba ntihenze nta buryo bwinshi cyane washizemo urafise ico terera kuri abo bantu benshi bakunda kuvuga ko gutangura projet bisaba amahera menshi? Ego merci ku kibazo ahanini aba entrepreneur canke umuntu wari wese ashaka kwilansa muri business aba yumva ko yotangura ku kintu kinini kugira wese aganye beaucoup plus mais jewe ico no conseil abantu nuko botangura avec peu de moyens baba bafise hama avec ces peu de moyens ugenda urevolua buke
nk'ubu je natanguye amahereni me gusa nkora amahereni gusa ndafise n'ibindi nkora ayo masakama nababwiye ama broche à 12 serre-tête umva ni ibintu nagiye ndagira bukebuke kandi nkitangura vyantwaye uburyo bukeyi aussi kuko j'étais pas sûre de moi-même y'ivyo ngiye gutangura genre yego naravyumva ko ngiye gutangura amahereni mugabo sinarinzi yo nzohava nshika mais beaucoup plus na participe à ma formation vyarampereza vyaramfasha kubona inzira rero nobahanura ko aho bari hose botangura avec uburyo baba bafise mais aussi bakaza bararondera uburyo bakaza bararondera ubumenyi hirya no hino ba participe à ma formation atandukanye entrepreneur yabirafasha aussi aho nabo boca bambaza ati ayo maformation twoyamenya gute amaformation ubu urabona ko hariho uburyo bwinshi uburyo umuntu ashaka kumenya ama information atandukanye par internet kuri internet umuntu akiensenya aussi no ku ma groupe WhatsApp bararungika amaformation umva umuntu akihensenya nyene mu buryo baba bukwiye kugira umenye aho hantu hariko arabera amaformation hanyuma birafashe kuko utavuze ati ngiye gutangura shaka gutangura ariko mfise uburyo bwinshi byo usanga ugumuhoporta kuzotangura ugasanga nawe uri kurihenda rero semeye ko utangura ku byo ufise ukagenda uratera imbere bukebuke mugabo wose urondera amasapoti y'abandi bantu surtout ubumenyi amaconseil kuko support c'est pas seulement amahera umuntu aguhereza umuntu ashobora guhereza support ya contact y'umuntu azi yo gufasha kuronka ubwo bumenyi nk'ubu dufate par exemple jewe nkeneye support yo kumenya ukuntu uko nabivuze nkeneye support yo kumenya ukuntu batransforma ayo plastique mu ma accessoire canke mu bindi bintu biba bitandukanye hakaba ari umuntu mfise ashobora kumpereza contact y'umuntu yomfasha urumva n'uburyo bwinshi rero ifoko ufise umugambi urawuvuga ukarondera ama idea atandukanye ama conseil abantu bakaza baragufasha yego tugiye mu buzima busanzwe Gabiri turabona yuko uri umu jeune fille ukiri jeune utarubaka bega nka umva uyo passion yawe nkuko wavuze ati bivana n'ingabira n'ubufise umva uzoyibandanya ni wamara guhindura ubuzima ukavuga ati ngiye kubaka yego je nifuza kuyibandanya kandi urumva yuko benshi surtout aba jeune fille hari gihe babona yuko peut-être baba frene n'aba partenaire babo wewe urumva yuko genre nk'umu partenaire wa nk'umuronse mufasha akakubwira ati yaha umukobwa no kuma mu rugo gucunga ivy'urugo canke kwitaho ivy'urugo ivyo vy'iwawe uragenda hariya nkamwe kwankiye wumva iyo passion yawe woyireka jewe kubwiwanje ko ndavyumva numva ntoyireka ahubwo noyibandanya gusa muri entrepreneur ya kenshi harasabwa perseverance hagasabwa na determination rero ndabitanguye le fait ko nuba narabitanguye nuko nuba nshaka kubibandanya bon ça c'est selon moi rero avec ma persévérance na détermination yanje ndizera ko nzobibandanya mais aussi kuvyerekeye umupartenaire wanje bon nibaza ko nta muntu yo kwifuza nabi ko vyo wava bigenda nabi j'espère ko umupartenaire wanje azovyapprécia akasupportinga mu ma challenge nzogira canke akambwira ati bandanya uko biba bimeze kose alors nivyo muje j'espère en fait sino cyangwa mu pessimiste ngo avyanse kuvyemera ngo zoca ngo ndabiheba canke ngo forcer ngo kugira ngo nyene ndabibandanye oya mais je nibaza ko azovyemera nivyo nibaza okazi wavyanse mugabo uvuga ati je simpagarara mvuma mpeba Horatio canke oya à ce point ko no hava ncamvuga ati ndamuhevye mbandana bon ivyo sindavyiyumvira ko frère sindavyiyumvira ngo une fois ngo abwiye ati choisissez entre l'entrepreneur ya nawe ivyo sindavyiyumvira ko
nuvuga sinokwiyumvira le pire kuri ivyo bintu Le pire. Eh, sidavyiyumvira ko kandi aussi nibaza ko meme na le partenaire agukunda aragusapotinga mu vyo ukora abona ko atari ibintu bibi uri kurajamwo kandi abona aussi ko ari ibintu vyaporte amahera why not akubuza kubijamwo sinumva ko yokubuza ko ubibandanya bon mugabo nivyo birashika ugasanga hari umupartenaire akubwira ati jewe nta na kimwe uzomburana rero sindakukeneye kuko ndakubona muri business cyangwa muri entrepreneur nivyo birashika rero mugabo je selon moi nibaza ko ntazorinda shika hiyo hose kugira ngo choisisse ngo entre ça et ça moi j'espère que mon partenaire azokwa apprécier ivyo nkora hama asupportinge n'ivyo nkora ndabikwifurije nanje mu gukora kwawe imigambi yawe wifuza kugera hehe indoto zawe zo muri kazoza niki uvuga ati mejeje ikinzo camandane hama mpase mu bundi buzima bon d'abord jewe ndifuza kugera kure meme au niveau international amaproduit nzoba nkora bakabazwa bayazi aussi hariho na passion hariho na nuza mfise icifuzo mfise cyo gushika au niveau international nkaja mu ma défilé usanga aba mannequin berekana ama création y'aba créateurs cyangwa aba créatrices bariko barerekana tout ce qui est mode j'aimerais arriver à ce stade là ngira ndanje nerekane igikorwa c'amaboko yanje nerekana ivyo abarundi turiko turarealiza nerekane ama innovation ahari à partir y'ibintu vya mode ego ahari nivyo naho nshaka kugera yego mbega biri urafise mu buzima umuntu agufasha kumotiva uvuga ati umuntu ndamufise aramotiva kandi ni wamfasha muri processus yanje ndi ego aba sumwe ni benshi dafise abagenzi ba motiva basanzwe deja baramaze kwilansa muri entrepreneuriat dafise na mama nawe nyene abo kenshi abafise ama idée entrepreneuriale muri we ego vraiment barahari kenshi bampama n'amaconseil vya entrepreneuriat ego okay urafise akajambo wobwira abandi bataratangura canke abandi bakobwa peut-être batararonka ayo mafinancement canke nikihe wobabwira co gukora kubera ko nabo babitanga uvuga ati ko mbuza akazi reka ndabe ikintu njamwo nikihe wohanura abandi bakobwa batararonka peut-être aho bakora icyo nohanura abandi bakobwa nuko jamais hésiter gutangura aho uba uri hose ku byo ufise byose ugatangura haba mugabo mu nyuma ugatanga aussi n'umwanya guhereza umwanya abantu baba bariko baragusuiva kugira ubumvirize amaconseil ko kenshi arafasha ugitangura kenshi ntuba ufise ide neza ziba ziri clair mais plus uvuga umugambi wawe usaba amaconseil uja hamwe n'abandi nimba ari ama-association nimba ari ama-club afasha aba-entrepreneur rero birafasha bigatuma umuntu ashika kure rero aba jeune entrepreneur aba jeune fille n'hésite pas à vous lancer muri entrepreneuriat ni ikintu kiba kiryoshe surtout à partir y'ibintu muba mukunda muba muri passionné kandi aussi n'ikintu wovuga bon, peut-être aussi umuntu ashobora kugikritika mugabo aussi ni ikintu nagiye ndabona muri entrepreneuriat faut jamais gutangura uvuga jewe forcément je dois ngiye gutangura mais aussi je dois aussi gagner de l'argent kuko urashobora gutangura ngo ugasanga nturiko uraronka amahera directement ahubwo ikintu uronse directement uronse iki uronse ama contact navuga uronse ama formation uronse ubumenyi rero hari abantu benshi baca hari igihe kenshi umuntu aca aba découragé yama attente yashaka siyo aronse usanga kenshi bikomura mu destabiliza
ntabaye sûr d'elle-même canke de lui-même ugasanga arata ya ntumbero yiwe kenshi aciye aheba na ya entrepreneur ya business yatangura rero c'est mieux gutangura ikintu w'urukundo wumva uri passionné kugira même n'ama challenge uzogira uzoshobore kumenya ukuntu uvyifatamwo ubigenza ego c'est ça au fait ni hanyuma ego n'amahera umuntu aba c'est vrai n'ivyo umuntu aba akeneye n'amahera utanguye kenshi uvuga ati ndatanguye business ubukeneye no gucotera imbere kuronka amahera bien sûr mugabo aussi il faut kumenya ko ari buke bugenda uratera imbere buke surtout ufise uburyo bukeye surtout watanguye buke watanguye avec peu de moyens ukemera ko jewe hari ahantu nzogera hari n'ama objectif fise nshaka kugerako kandi fin nzoyagerako ego urafise uruhara runini kuko aussi ntanguye gukora ayo mabiju navuze nsanzwe nkora non seulement ko jewe ndayakora pour moi-même hama kugira ngo ndayadandaza amandonka amahera mais aussi birafasha la société kuko ndatanga bon c'est vrai navyo navuze mais aussi hari ama formation mpora ntanga kuvyerekeye aba jeune entrepreneur abafasha kuvyerekeye ukuntu bakora ayo ma accessoires canke kuri education financière ukuntu umuntu ashobora kwilansa même naho abafise uburyo bukeyi kuko nanje narabibayemwo au fait nivyo nyene birafasha la jeunesse burundaise kugira bashobore gutangura gukora aussi ugitangura gukora guteye imbere nawe uri kwateza imbere igihugu gukora n'amahera ukontribuwa muri société mu gihugu urumva aussi mais aussi sur le plan environnemental aussi naho nyene birafasha kuko tuba turiko yama plastique navuze ko dutransforma mu ma accessoires ashobora gufasha pour la protection de l'environnement aho pour le bien-être y'abantu ivyo vyose ni ibintu bifasha kugira nyine iterambere rusange ya twese ego umva shitse mon projet ni ahantu nshaka gushika ahantu kure pas seulement pour moi-même mais aussi pour les autres pour la population burundaise bigafasha n'abandi bose au fait c'est ça nababwiye ko hari ni idée au fait natanguye vuba pour le moment kuvyo vya recyclage natanguye avec ma accessoire gusa mugabo comme ari ibintu ndagira biri binini cyane gose nta bakozi benshi nta abantu benshi fise bakora bafasha seulement niba abandi nababwira bakora mu gihe mbafise abariko barankurikirana ivyo nkora bakabimenya mais comme ari ikintu navuze ko biza biraza buke buke nkeneye n'amasapoti nkeneye n'amayide nkeneye n'amakonseyo batangura aho urumva nta kintu kinini ndabikora ko byerekeye ibyo ngo ushobore gukoresha ngo abakozi ngo benshi mu bagenzi b'amaplastique ngo transformemo j'ai commencé avec bikeyi biri impande yanje mugabo aussi j'espère ko nzotera imbere nka koresha n'abandi abariko barankurikirana ivyo nkora bakabimenya ndabashimiye cyane gose aussi mpimiriza nande baba bafise imigambi yo gushaka gutangura gukora batangura aho bari aho bageze aussi barondere n'amakonseil mu bagenzi baba batandukanye canke bakegera amacentre afasha aba entrepreneurs kugira bamenye beaucoup plus ku vyerekeye entrepreneur merci